muri iki gihe bashaka abapfasa abasirikare gusa bakuru abanyagihugu nibo batanguye gupfa benshi. Ubu rero ubwicanyi bumaze gutandukira n'abakuru, murazi Adolphe, Darius, Babikomagu, Nibararuza, Kararuza n'abandi. Bigaragara yuko ubu bwicanyi buri ko buratera intambwe bugana hejuru, bugana abantu ahubwo aribo bari bajejwe gutegura kugenda abanyagihugu bo bakingira. Nukuvuga rero yuko tugeze ahakomeye aho n'ujejwe gutegura umutekano w'abanyagihugu ari we yicwa. Bisigura yuko igihugu cacu kigeze habi mu byerekeye icyo kibazo cy'umutekano. Ni byiza rero yuko inzego z'igihugu cyane cyane umukuru w'igihugu ari wajejwe intwaramiheto yo kwikubita gashi akadutorera igituma abo bakuru bariko baricwa, cyane cyane akadoma ku butoke ababishe, kuko utaratora ababishe ngo bahane hazoguma haba cakindi bita impunity, ukudahana mu gihugu, hamwe umuntu agenda kinyobora akarigitsa abantu 5-10 agaca yirukanga kinyegeza, ntihagire umuntu agenda mushikiriye. Bene ico gihe ubwicanyi ntibushobora guhagarara. Bwa kabiri nuko mu gihe abajejwe gutegura amahoro n'umutekano ku barundi bose aribo bariko baricwa, urumva yuko umutekano w'abanyagihugu uca uhungabana kuruta, ubwoba buriyongera bukaduga. Ni bibi rero, ni bibi cyane, kandi bibabaje binababaje kuko igisirikare ni ikintu gitunganijwe neza cyane, ni urwego rutunganijwe mu gihugu cyose kandi rurimwo abantu babana kandi bari hamwe, rurimwo abantu buri gihe abatware baba bazi umwe yari. Bisigura rero yuko burya gufata uburyo abasirikare bafise, gufata uburyo abapolisi bafise n'abanyagihugu hama ukavuga yuko hamaze gupfa abantu bangana gutyo hama ntumenye n'uwabishe, birateye agahinda. Nuko muri ubwo rwego hoba harimwo ubushake buke cyangwa ukurangara. Ibyo navyo rero ubusanzwe ntibigomba kuvugwa mu gisirikare no mu gipolisi, ahubwo ngira ngo bwoba ari ubushake buke. Ubwo nabwo burashoboka muri iki gihugu uravye ibihe turimwo. Ibyo navyo rero umuti wavyo nibijya bita koze ni morale, umuti wavyo ni intwari ibereye, umuti wavyo ni intwaro nziza.